Esaïe igice ca 60 guhera ku murongo wa mbere. Esaïe igice ca 60 guhera ku murongo wa mbere. Uyu munsi ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo iki ni igihe cawe cyo gusayangana. Amen. Haleluya. Bwira umwicanyi uti iyi ni igihe cawe cyo gusayangana. Haleluya. Iyi ni saison yawe yo gusayangana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Iki ni igihe cawe cyo gusayangana. Iyo tuvuze gusayangana ni igihe ubwiza bwawe buboneka, icyo Imana yashize mu buzima bwawe, icyo Imana yahaye mu buzima bwawe. Ariko kugira ngo ntangure neza, nta kintu na kimwe gisayangana iyo kitari mu kibanza cacu. Ikintu gisayangana iyo kiri mu kibanza cacu. Inyenyeri, izuba, ibintu byose bisayangana iyo biri mu kibanza cacu. Ntushobora gusayangana utari mu kibanza cawe. Kigira kabiri ugomba gutahura nuko ikigutuma usayangana n'igihe mu byo uri kurakora byose ufise intumbero nziza cyangwa ufise motivation nziza, kuko urashobora gukora ibintu bitandukanye ariko ufise impamvu mbi zo kubikora cyangwa ufise motivation mbi. Iyo ufise motivation mbi naho wowe uri kurakora ibintu byiza abantu bakabishima, ariko impamvu yawe yo kubikora igihe ibaye mbi ntibigira agaciro mu buzima bwawe bw'impwemu, kandi ntibiheza ngo bikuzanire ukunesha. Nico gituma uzohora usanga ubuzima bw'abantu babihiwe canke barambiwe canke bataguwe neza mu buzima bwabo, kuko quelque part ntibari mu kibanza cabo. Kigira kabiri n'uri mu kibanza ciwe ntari karakora ibintu abikoreshejwe n'impamvu nziza. Ibyo byose bigatuma mu buzima bwacu hari ikintu dutakaza. Uyu munsi nshaka kuvuga ibi bintu mu majambo ashobora kuba aremereye kuri bamwe, ariko kandi ndazi ko mpwemuyera igihe cyose aduha gusobanukirwa no gutahura. Ariko ndashaka gushimikira kuri kino kintu, ikidutuma mu buzima bwacu dusayangana, igituma ubuzima bwawe hashobora kubaho uko gusayangana. Iyo ishugwe ricugaye ntushobora kubona ubwiza bwaryo, ariko iyo ryugurutse rikakwereka ubwiza bwaryo, rikakwereka uko risa, uvuga uti rishugwe ni ryiza, kuko kuguruka kuragaragaza ubwiza bw'ishugwe kurusha ricugaye. Nico gituma ikintu cyose cama gifise igihe Imana igishira habona ikacambika ubwiza bwacu. Nico gituma nizera yuko na wewe ku buzima bw'iwawe, wari we wese ndiko ndabarira, wari we wese yizera iri jambo muri kino gitondo, na wewe ndizera ko ari igihe cawe cyuko Imana igomba yuko usayangana. Yesu ashimwe cyane. Imana igomba gushira habona ubwiza bwawe, kuko ivyo yakuremanye si ivyo kunyegezwa, ariko ivyo yakuremanye ni ivyo gushigwa habona bigafasha ubuzima bwa benshi, bikabera umugisha abantu benshi. Esaïe 60 rero verset 1. Haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Ndashaka uyu murongo musubiremo inyuma ya Fiston. Uravuga Fiston, amatura gukurikira inyuma. Haguruka ukayangane, kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Amen. Haleluya. Amen. Hindukira rero umwicaye mumbwira uti haguruka ukayangane, kubera umuco w'Uhoraho uragushikiriye. Haleluya. Kandi ubwiza bw'Imana buje kuri wewe. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uhaguruke umurikigwe. Urumva yuko muri iri jambo harimo uruhara rwawe. Umuco w'Imana uragushikiye, ubwiza bw'Imana buragushikiye, ariko sinzi yuko wumva yuko usabwa guhaguruka. Mu yandi majambo, hari icyo Imana ibigomba gukora mu buzima bwacu, ariko natwe hari icyo Imana irahamagarira ubuzima bwacu kwinjiramo. Nico gituma kenshi uzosanga abantu bicaye bari ahantu mu mwiza, bidoga, bihebuye, kuko badatahura iki kintu yuko mu buzima bwacu byose Imana yarahejeje kubikora. Ariko kandi haguruka usayangane, haguruka umurikigwe.
bisobanura ngo uko guhaguruka kwacu n'igihe ubuzima bwawe ubupozisiyona mu kibanza c'ivyo Imana igomba gukora ku buzima bwawe hama ikakumurikira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Usomye muri Petero wa mbere igice ca 2 ku murongo w'9, Petero wa mbere mu gice ca 2 ku murongo w'9 niwo murongo nshaka gushimikira ko uyu duhereye ko ndaza kurangiriza ko kugira ngo usobanukirwe ivyo turiko turiga muri kino gitondo. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashisa mu muco wayo utangaje. Haleluya. Ndashaka usubiremo aka gace kamwe gusa. Yabahamagaye kugira ngo mumenyekanishe, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashisa mu muco wayo utangaje. Haleluya. Muri kino gitondo ndashaka guhera kuri iyi passage kugira ngo twumve neza iri jambo ryo gusayangana ahantu riva canke ikintu dushobora kuryubakira kugira ngo turisobanukirwe. Ijambo ry'Imana Petero atweretse uburyo Imana yaduhamagaye ikadutoranya ikadushira ipembeni, ariko avuze ikintu gikomeye hano hantu. Aravuga ngo muri hanga Imana yironkeye. No kuvuga ngo abakijijwe Imana yaratwironkeye, yaratwigaruriye, yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ducike abantu bayo. Ariko ngaha ikintu gikomeye nyamukuru nshaka guhagarara ko avuga ngo yabahamagaye kugira ngo mumenyekanishe ishimwe ry'iyabahamagaye. Ndashaka kuvuga ngo muri iyi passage tuhasanga umutwaro abakristo bose bahurije ko bo mu isi. Peu importe ingabire Imana yaguhaye canke vision Imana yaguhaye canke yerekwa Imana yashize mu buzima bwawe, twese ab'Imana yahamagaye twahamagawe kugira ngo tumenyekanishe ubwiza bw'iyaduhamagaye. Twahamagawe kugira ngo Imana yerekane ubwiza bwayo biciye mu buzima bwacu. Uyu n'umuhamagaro usangiye n'umuntu wese yicaye hano hantu, uyu n'umuhamagaro usangiye abantu bose bizera abakijijwe, tumaze gukizwa tukozwa n'amaraso tukinjira mu nzu y'Imana. Mission ubuzima bwacu bufise canke ihamagaga ubuzima bwacu bufise nukwamamaza, nukwerekana ubwiza bw'Imana, nukugaragaza les vertus du royaume de Dieu, ibigize ubwiza bw'ubwami bw'Imana. Ijuru ntiriboneka, ijuru ntiriri ngaha, ariko Imana yategekanije yuko isi izomenya ubwiza bw'ibiyigize biciye mu bizera ari bo jewe na wewe. Nukuvuga ngo turabantu isi kwiye kuraba, isi kwiye kubona, ikagira ide yico ijuru canke yica Imana iri. Ibi rero nta muntu umwe yabihamagariwe, ariko abakijijwe twese bitwara bihamagariwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Isi kwiye kukuraba, aho ukora bakwiye kukuraba, ku kazi bakwiye kukuraba, muhira bakwiye kukuraba, ku ishuri wowe ukiri umujene bakwiye kukuraba, abantu bose bakwiye kukuraba, bagaca bagira automatiquement ide yico ijuru riri n'ico Imana iri babonye ubuzima bwawe. Biri clair? Birumvikana yuko iki twaragihamagariwe, ntidushobora kuceshapa. Ushatse kubaho ibitandukanye n'ibi, ubuzima bwawe burabiha naho wakijijwe. Uyu munsi abantu benshi bakijijwe bari mwirungu canke bari muri ennui total, barabihiwe bamwe, abandi bararambiwe, abandi barabuze motivation, abandi baratakaje passion, abandi baraho tu, ubuzima bwabo ntiburyoshe, kuko quelque part hari igihe utaba waratahuye mission Imana yahaye ubuzima bwawe, iyaduhamagaye kugira ngo tumenyekanishe ubwiza bwayo. Byumvikana yuko ubuzima bwawe ntiyadukijije kugira ngo tuba basitwanye bw'ubwami bw'Imana tuzoje mu ijuru, ariko yadukijije kugira ngo hagire ikintu abantu bagire ide yico Yesu ari biciye mu buzima bwacu. Amen.
iki rero iyo ugisobanukiwe bica bidutera kwibaza iki kibazo: mbega ubuzima bwanje burerekana Yesu? Mbega aho mba, aho ndi, hari ibintu by'ubwami bw'Imana ubuzima bwanje bugaragaza? Hari amavaleur y'ubwami bw'Imana ngaragaza mu buzima bwanje? Hari ikintu nasanze mu bantu bizera gishobora kutubera intambamye. Mu buzima umuntu wese agira ico yemera. Mu buzima umuntu wese arafite ico yemera. Hariho n'abemera abapfumu, akabemera akabahereza kudufaranga twiwe, akaba umufonctionnaire akomeye international, agataha muri vacances aje gutanga inkoko canke impene akayibagira imbere y'umupfumu muri village, kuko yibaza yuko uwo mupfumu ari we yamuhaye amachance yo kuronka akazi. Ariko ugasanga bene uyo muntu ico kintu ko acemera arakibamwe akagikora, malgré kuba yarize yaraminuje, ariko agakora ikintu kiri bido nk'ico, wowe ukagikritika. Ariko ikintu nabonye mu buzima, tugomba kugira ico twemera, kandi ico wemera ugomba kukibamo. Urashobora kuba ufise ico wemera ariko ntukibemwo 100%, ukakibamwo partiellement. Bene ubwo buzima ntibugira umugisha, kuko umeze nk'umuntu ari partage, agerageza ibintu byose. Iyo umuntu agerageza ibintu byose, umugisha urateba kuza mu buzima bwiwe, kuko muri uko kugerageza no gutatona bigaragaza yuko mu buzima bwawe atakintu ufise wemera, ntaco ufise ukwaya. Iki nico Petero ariko arandikira ishengero, aravuga ngo yaraduhamagaye atugira kuba ishamvu ryiwe, turi hanga yiharije kugira ngo twanonse les vertus de son royaume. Ushaka kumenya ingene ubuzima bwawe buzoryoha, ngira ndakubwire ngo ubuzima bwawe buzoryoshwa na mission, ubuzima bwawe buriko burashitse. Isi iragerageza kudupropoza ama option canke ibindi bintu vyoduha umunezero tukabigerageza, ariko bamwe muri twebwe ngaha murakuze mu myaka, hari byinshi mwagerageje, hari byinshi mumaze kugerageza, ariko mwagiye mubona yuko bidashobora kuzana uguhazwa mu buzima bwacu. Muramaze kubona yuko bidashobora kumara inyota y'ubuzima bwacu. Ariko iyo ubuzima bwawe buriko burashitsa iki kintu, kwerekana ubwami bw'Imana, kwerekana ibyiza vy'Imana, kwerekana amavaleur y'Imana, ndabisobanurira bitahura neza mu mwanya uri imbere. Ariko igihe cyose ubuzima bwawe buriko burakora ico gikorwa, ngenda kubwire ngo uzoba umuntu afise ubuzima bwa mbere buryoshe bubaho. Ubuzima tubayeho bwo kwiruka buradutwara cane, ariko naho wowe uri kuriruka, naho wowe ugiye Kampala kurangura, naho wowe ugiye muri Tanzania muri Konvo kuzana umuduga, naho wowe uri ukora ku kivuko, uri kura dedwana, nta hantu na hamwe mushobora kuba muri mudashobora kwerekana les vertus du royaume de Dieu. Hari igihe twibaza ngo ivy'Imana tubipratika muri eglise, tubikorera mu ishengero, ariko ivy'Imana biri pratike hanze kurusha. Mu rushengero duhura kugira ngo duserebre Imana yadukoreye ibitangaza hagati mu ndwi, tuyishime yaduhaye agakiza, ariko hanze niho dukorera Imana cane. Ku mashuri aho dukorera niho dutahura ngo aha hantu Imana yarahanshize, nimba nzohakora imyaka ingahe imbere yuko ngira retraite, ariko aha hantu ngomba kwerekana ubwami bw'Imana mu buryo bwanje bwo gukora, mu buryo bwanje bwo kubaho, mu buryo bwanje bw'amahoration. Aho ukora, nimba ukora muri garage Toyota, aho ukora hose, nta hantu ukora naho wowe uri umuntu akora imbabura, naho wowe uri umuntu agongora imiduga, nta hantu na hamwe wokora. Murabizi ko abafundi kenshi arabafunga kiwana, abafundi sivyo? Usanga akubesha akakubwira ngo ibintu wazobikora mu minsi ngahe, canka abatayeri nibo batsitaza abantu benshi cane cane. Hari abantu nk'ubu usanga mwaragiye na mariage wambaye impuzu utashaka kwambara kubera umutayeri ntiyahejeje kuyishona. Hari igihe abantu b'abafundi kubera rimwe na rimwe kwanka kwisoko ribacika, yakira ibintu byinshi n'ibyo adashobora. Hamugasanga besha abantu mu marandevu. Uyu munsi hari uwaje muri indwi yatsitajwe n'umufundi canke n'umutayeri, atamuhereje impuzu ziwe. Mbwira umuntu mesha nti pole sana. Ariko kandi reka ndakubwire, urashobora kuba umutayeri w'umukristo wa grave, Yesu ashimwe cyane, bakakuzanira impuzu ukavuga uti ntazo nakira kuko ndafise izindi. Ega amafaranga akagucika, ariko ugahitamwo kugaragaza ubuzima aho utari umunyakinyoma, aho ukora ibintu ukabikora neza, bakamenya ngo uyu wungi ivyo atakira ntaba yavyakiriye, ariko apana kwakira ibintu utaza gukora. Nico gituma uza gusanga uri kuratukisha Imana muri ubwo buryo bw'akazi kawe, kandi warahamagawe kugira ngo wanonse, kugira ngo umenyekanishe ubwiza bw'iyaguhamagaye. No mu igaraje nuko nyene
usanga abantu barahemukiwe n'abamekanisye uravyumva canke abasudere yaragukoreye ibintu murabibona mu buzima bwa misi yose. Hari igihe abakristo tudatahura yuko mu byo dukora vya misi yose niho mission yacu iri, niho podium yacu. Mu rushengero twese turashobora kuba tudafise ibyo turiko turakora, ariko ndakeneye kumenya uri gukora iki hanze. Niwambaza ngo nokora iki hanze, nubu mu Kristo point très à la ligne. Haleluya. Nukora iki ijambo ry'Imana rivuga, ego yawe ibe ego, iki cawe kigire gute. Murabona abantu b'Imana, uyu muhamagaro umaze kutahura ntuneglige, muzotangura kuba abantu bari excellent, muzotangura kuba abantu bakora ibintu mu budasa, muzotangura kuba abantu bidistenga. Ntukeneye no kuzingurura Bibiliya. Hariho abantu babakizwa uzosanga ku mabiro buguruye amabibiliya, washika muri biro ugasanga irateretse aha, yuguruye mu baheburayo ugavuga ati ndaronse Imana ishimwe ndaronse mwene data kijijwe basharika arasoma Bibiliya, uyu wewe ngira yomfasha iyi service, wamwegera catastrophe. Ukambwiye ati umva jena naje gutora impapuro ngaha aya ko nazibuza byose nibiki, ukabona ko ari irijojo yewe ngo nare ngo ubona uri wewe wenyene ngaha anya byatevye, akakumyora wewe nawe ukaguma umuraba ukabona niyo Bible ukumva umenga uwo mwerekete basiraba basiyugare ishire muri tiroir, kuko ngaho uri kurakora igafe uravyumva ntitunamenye n'uriwe. Kubera iki? Kuko tudatahura yuko naho uri kurakora akazi uhembwa nabi, banakuriye umutima, bamaze n'amezi 3 bataguhemba, Imana yo mu ijuru yoyo izoguhemba. Nico gituma ugomba kwakira abantu neza, naho sobuja atagufashe neza, kuko ikibazo cawe na sobuja je singiye kugisubisa, ariko hamwe n'uwo muriro sobuja ariko aragucishamwo, uvuga uti umuriro si wo kuzimanganya, uzimanganya ivyatsi, ariko umuriro uhuye n'inzahabu zirasayangana. Naho atampemba nzokora akazi kanje neza nk'ukorera papa wo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Warubizi bantu b'Imana kuba tubafisa abakristo mu madepartement atandukanye y'ubuzima bw'igihugu, igihugu cari kuba gihezagiwe kubona abakristo mufise ubuzi bwiza butandukanye buri hajya, twari kuba duhezagiwe kubona gusa abakristo mukora hajya. Ariko uzogenda mu bikorwa byinshi canke mu ma entreprise menshi uhasanga abakristo benshi b'abakristo babakizwa, uravyumva basengera mu mashengero dimanche, ariko kandi ukibaza mbega wewe uri kuraho presenta, uri kuranonsa, ubuzima bwawe uko buragaragaza, utarinze kugura Bible ngo uyishire ku biro, ariko inyifato yawe igatuma abantu bavuga ngo mbega uyu muntu ko ari special, mbega ko uyu muntu yama afise igishika, mbega ko uyu muntu yama afise umunezero, mbega ko uyu muntu yama aryohewe igihe turiko turidoga, mbega ko uyu muntu yama afise parole ya encouragement, mbega ko uyu muntu yama ari motivé, mbega ko uyu muntu atadeprima. Ni kubera iki? Il annonce, afise ibyo ariko aramenyekanisha, acanirirwa handi, ntari motive na salaire, ntari motive na climat nziza yo muri entreprise, ari motive n'ijuru, umuriro wiuva mu ijuru, umuriro wiri communique n'Imana, umuriro wiri muri relation n'Imana. Uko niko dukwiye kuba mu mariage yacu, niko dukwiye kuba mu bintu byacu byose. Ni ukuvuga ngo twarahamagawe kugira ngo tumenyekanishe ubwiza bw'iyaduhamagaye. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Kugera kuri verset na 5 na 6. Kuko ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Haleluya. Stop. Kuko ubushobozi bwayo bwaduhaye ibintu byose bikenewe kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Piete bayise gute hano? Kubaha Imana. Kubaha Imana. Murabona abantu b'Imana, hari igihe tuvuze ubushobozi bw'Imana twibaza ko ari ikintu gikenewe, iyo tugomba gukira indwara, iyo tugomba kwakira igitangaza, iyo tugomba kubona imiryango yuguruka, iyo dushaka kubona percée, iyo dushaka kuronka promotion mu kazi. Ariko iri jambo ritubwiye ngo ubushobozi bwiwe ngo bwaduhaye ibyankenegwa byose bidutuma tugira ubuzima, uravyumva, bwiza. Ni ukuvuga ngo ubushobozi bw'Imana buradushoboza kubaho neza, dufise na témoignage nziza, dufise n'ibikorwa byiza. Ubushobozi bw'Imana si ubwo kutubohora gusa, ariko buranadufasha kubaho ubuzima bwiza. Sinzi ko muriko muravyumva. Ubushobozi bw'Imana buradushoboza
kuba mu bantu, kumbura ukaba mu bantu batagukunda, kumbura ukaba mu bantu bakugwanya, ariko hagati muri iyo hostilité ukabaho umeze neza, ukabaho ushobora kubamira ivyamwa. Hariho abantu bahora bavuga ngo shango Yesu yavuze ngo bakugize iki, ngo ucugira iki, ngo bagukubise ikofe, ngo ucutanga ukundi kuboko, ngo bakwatsa impuzu, ngo ucutanga nikurikira. Hama ugacuza kubwira umuntu ngo ebana Bibiri ivuga gutya. Oya, si kubera Bibiri bivuga bica bishoboka, ariko Bibiri tubwira ngo hariho ubushobozi bw'ubumana budushoboza. Nukuvuga ngo ibikorwa vyiza Bibiliya itubarira ntitubikora mu buryo buri mekanike mu nkomezi zacu. Ibikorwa vyiza Bibiliya itubwira twarahawe ubushobozi bw'Imana budushoboza kubikora no kubibamo. Ngo car sa puissance, uravyumva? Iyo twaronse, uravyumva igira gute? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ngo biciye mu kumenya uwaduhamagaye, aduhamagaje ubwiza bwiwe. Verset 5. mbere kubw'iyo nyanduruko nyene, Kubw'ico kintu rero nimba twarahawe ububasha bwo kubaho ubuzima bwiza, ubwanyu mushirike umwete wose, mushirike umwete wose. ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza. Stop. Ukwizera kwanyu mukongereko science, niko mu Gifaransa havuga. Kubw'ivyo ko mwahawe ubwo bubasha, ku kwizera kwanyu muhongereko la science. Iwawe ni gute? Ukwizera kwanyu mukongere kw'ingeso nziza, ingeso nziza mukongere kubwenge. Okay, jewe aho iwanje bavuze gute? Nindabona ivyo ndiko navuga. Joindre à votre foi, ingeso nziza, ku ngeso nziza muhongereko la science. Ahantu ndashaka kuhagarara gato kugira ngo wumve, heza na verse ijya yindi kurikirana guhaye. Ubwenge mubwongereko kwirinda, Ubwenge mubwongereko kwirinda, ukwirinda mukongere ko kwihangana, ukwihangana mukongere ko kubaha Imana. Okay. Amen. Murumva yuko iki kintu Petero areka aravuga kiri pratique, siko ni kintu gifatika. Ego mwarakijijwe, murahabwa ukwizera, muramenya Imana, agakiza karashitse mu buzima bwacu. Ariko Paulo avuga ngo Petero akavuga ngo nuko rero kuri kwa kwizera mwahabwa, kwa kwizera kudushoboza kwizera ibitangaza vy'Imana, kwa kwizera twiyubakamo igihe turiko turavuga mu ndimi, kwa kwizera mukongereko ingeso nziza. Mu yandi majambo, ukwizera mfise ko kuzoja mu ijuru no kuba narakiriye Yesu ni kwiza, ariko Petero ariko twankuraje nk'ishengero hejuru yuko kwizera birakeneye ko tuba abantu bafise ingeso nziza. Kuko iyo tuvuze ngo twahamagajwe ngo twerekane ubwiza bw'Imana, mbega ubwiza bw'Imana bakwerekana canke kuboneka gute? Nukuvuga ngo uburyo bwa mbere twerekaniramo ubwiza bw'Imana ni ingeso dufise, inyifato dufise. Ingene tubana n'abantu, ingene dukora ibintu, ingene twubahiriza ibintu, ingene twifata. Nukuvuga ngo hejuru y'ukwizera mwongere kw'ingeso nziza. Narabonye abantu b'abakristo usanga umubwiye ikosa yagize aca avuga ngo sha ngo nitoreye, sikazima naho bashavuye canke batanyakira, sikazima Yesu yanyakiriye. Ego Yesu yarakwakiriye, Imana ishimwe, kuko Yesu wewe arakwakira naho waba wapondekanye, ni wakugongora ugasubira kuba muzima. Ariko kandi naho Yesu yakwakiriye, Yesu nyene ni wakubwira ngo hejuru yuko kwizera ufise kubinyerekeye wongereko n'ingeso nziza. Ikibazo c'ingeso ni kibazo gikomeye mu mibereho yacu no mu buzima bwacu. Kandi iyo tuvuze ikibazo c'ingeso, sinibaza ko jewe ahampagaze nomenya neza kuri umunyengeso nziza, kuko kwa Mungu twese turabanyangeso nziza. Ariko abantu bazi kuri umunyengeso nziza, wa mwana ni muhiri wanyu, wa mugabo ni umugore wawe, wa mugore ni umugabo wawe. Ingeso nziza zikwiye kongerwa ku kwizera. Iyo turiko turavuga gukorera Imana, si bikorwa dukora, ariko iyo turavuga gukorera Imana n'ubuzima tubayeho. Rero Petero abwira ishengero ngo ku bikorwa vyiza
uravyumva, ku kwizera mwongereko ibikorwa vyiza, hama kandi hejuru y'ibikorwa vyiza mwongereko siyanse yayisike, ubwenge, vuga uti ubwenge. Nakuze mbona abakristo bagwanya ubwenge, wazana ikintu c'ubwenge ngo nitoreye, ngo ni ubwenge. Wazana ide, kuko uzanye ide ukamubwira ati ibintu twibaza ko twobikora gutyo, ngo ni ubwenge bw'abantu, ngo ni ubwenge. Hewe mumbwira uti calme. Nk'uko umenga ubwenge ni ikintu kiri diabolique. Ku kwizera kwanyu mwongere kw'ingeso nziza, ku kwizera kwanyu mwongere k'ubwenge. Shengero ry'Imana, nimba ari ahantu abantu bakwiye kubonera ubwenge ni mu bizera. Nimba ari ikintu kigomba kugaragaza ubwenge n'abizera, kuko muri proverbe Salomo yita Yesu amwita bwenge. Nimba ari abantu bagomba kugaragaza ubwenge mu byo baba ariko barakora byose n'abakristo n'abizera. Imana yahaye Salomo ubwenge, bituma Salomo asayangana, abantu bakaza kuraba Salomo kubera ubwenge bwa Kristo buri mu buzima bwiwe. Ubwo bwenge bugatuma amenyekana. Bibiliya ivuga ngo ku buryo bamwe baza kwiga kwa Salomo excellence, gukora ibintu neza. Bashitse kwa Salomo ntibasanga ari umuntu ari mediocre. Salomo ngo yaganiriza amashugwe, akababwira ururimi rw'amashugwe, agasobanura, akumva existence y'ibiriho, akabaha ubwenge. Salomo ngo baraza kumuraba, ngo no ku meza yiwe warahabona ubwenge, abaserva, ukuntu baba bambaye, ukuntu bakora service muri pale kwa Salomo. Uhageze warashobora kubona ngo vy'ukuri ahantu hari ubwenge. Wabona ubwenge bwa Salomo, automatiquement ukakuramvoya ku Mana yabumuhaye. Abantu bakaba babonye Imana biciye muri Salomo. Imana iri excellent batigeze babona, bakayibonera mu mwana w'umuntu yikoreye ubwenge. Nico gituma abakristo muri hano hantu, ubwenge si ikintu cyo gukubita ishuti no gukura mu buzima bwacu, ariko turi abantu b'ubwenge. Hagomba kubaho excellence, hagomba kubaho gukora ibintu neza. Tashe wahawe, igikorwa wahawe, hagomba kubaho ubudasa n'ivyo abandi bariko barakora, kuko mwebwe uwo mwakiriye mu buzima bwanyu yitwa bwenge. Haleluya, haleluya, amen. Iyo mvuze ngo ubwenge mu bwongereko, musanzwe mubizi yuko ubwenge burarondegwa, ubwenge burarahugwa, ubwenge buraba cultivé. Shengero ry'Imana, eglise muri Afrika ntishobora kuzohindura Afrika igihe twuzuranya abakristo mu buzima bwabo atagushaka kuhari, mu buzima bwabo atakurondera kuhari, mu buzima bwabo bitanabaho kwasoma igitabo. Tuzokwama twatura, tuzogira gutya, muzokwama muvuga amajambo y'ubwenge, ariko amajambo y'ukwizera muzokwama mwatura, akabura ingeso, akabura ubwenge, uzoyatura ntazopfa ashitse, kuko Imana yashize umugisha w'ibintu bimwe bimwe mu bindi bintu. Yaguhaye ukwizera kukwatura kuzofata igihugu, niguha n'ingeso zigushoboza kuba credible, kandi niguha n'ubwenge bwo gufata igihugu, kuko nibafata ubwenge, nibafata igihugu mu kwatura, mu kwizera bafata igihugu mu bwenge. Vuga ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Ntidushobora gukengera ubwenge, ntidushobora gusuzugura ubwenge nk'ishengero, kuko ubwenge burakenewe mu bintu byose byo mu buzima bwanyu. Muze mu birabe, hari ibintu byinshi dusengera ntibibone inyishu, kuko bifise inyishu mu bwenge. Abapagani badasenga bakabishikako, twe ntitubashe kubishikako dusenga kubarusha. Nk'uko umenga amasengesho yishura ibibazo byose. Amasengesho ntiyishura ibibazo byose, kuko mu masengesho Imana ishobora kukwenspiha iciyumviro ukora, ariko Imana yashize inyishu mu bitangaza, yongera ishira inyishu mu maprincipe. Ntushobora gusenga ngo ibiharage bimere utari kurabivomerera. Naho uzosenga uzokoboka, ubisengera igihe atamvura ihari, ariko kandi uravyumva usaba igitangaza c'imvura. Iyo dusenga dusaba Imana ivyo tudashobora, tukanayisaba kuturongora mu byo tuzi ko dushobora ariko twokwihendamwo. Ariko ubwenge burafise byinshi bukemura mu buzima bwacu.
abantu benshi mwashatse kuzana abagabo banyu canke abo mukunda mugakiza, ariko mwabuze ubwenge bwo kuevangeliza. Paulo yari umu evangeliste mwiza, yaravuze ngo ngiye mu Bagiriki menye uko ndabifatamwo kugira ngo nabone bishobotse ndabaganye ndabazane kuri Kristo Yesu. Ntiyabasengera, ntiyavuga ubutumwa gusa, ariko yakoresha n'ubwenge bw'Imana kugira ngo aronke strategy yo kuevangeliza mu bapinga ubutumwa bwiza. Rero nitwokwemera ngo eglise ibeho canke abizera babeho bakengera ubwenge, kuko bimwe mu bibazo mufise mu rugo rwanyu birasaba ko musenga ariko mukaniyumvira mukagira strategy. Kuko mutagize strategy, mutarondeye ubwenge bw'Imana ngo Imana ibahe direction. Ubwenge mu yandi majambo buritiranywa na prophecy, kuko ni inspiration, ni iciyumviro c'Imana kidufasha gukemura ibibazo. Rero Petero avuga ngo mwongere ku kwizera kwanyu ingeso nziza. Ingeso nziza muzongere ko ubwenge. N'ibindi yagiye aravuga ari ukwihangana, n'ibindi byose yagiye aravuga. Ariko shengero ry'Imana ngenda kubwire ngo ikizogushoboza gusayangana mu buzima bwawe nigihe wumva neza kino kintu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Yaravuze ngo twongere ko n'urukundo rwa bene data. Yaravuze ngo twongere ko kugirira neza bene data. Ibi byose bantu b'Imana nivyo bidufasha kwexprima canke kugaragaza ubukristo bwacu. Muri ibi byose nta nakimwe kidasaba effort. Uyu munsi ndashaka kubwira abantu banka effort, nta chance mufise vrai. Abantu mudakunda kigoro, nta chance mufise. Nta mahirwe kweri mufise, kuko akigoro ni ikintu dusabwa kandi gifise akamaro mu buzima bwacu. Iyo uri kuragwana kugira ngo uheze gusoma igitabo atanarembe bigeze usoma igitabo, bamwe muri mwebwe kumbure muvyeyi ntiyigeza guha igitabo ngo bige gusoma igitabo kiri umwana mutoya. Ariko kandi bimwe mu bibazo ufise hari abantu bavyanditse babiciyemwo wosoma ukabironka mu bwenge. Si kubera wakuze utagisoma utokwiga kugisoma, kuko gishobora kuba kirimo ibanga rikomeye ku buzima bw'iwawe, kuko kirimo intahe iyo wabitahuye ushobora kugisoma kikagufasha. Ariko shengero ry'Imana kurondera na effort ni ibintu bigomba gufeza parti y'ubuzima bwacu. Munyemerere mvuga iki kintu gatoya nagiye mbona mu buzima bwacu tugikizwa, hari abo twakirijwe mwe bari ngaha bashobora kubishingira intahe. Nagiye mbona ama movement, je hari ikintu kingora, sinsupport abakizwa bafise complexe y'agakiza vrai. Kandi ico kintu Imana idufashe kituvemo kandi kive mu bantu hirya no hino. Kuko nabonye abandi bantu n'amafuti bakora bo barayafisha ku mugaragaro. Ako gasanga twebwe dufise Imana tunyegeza nkuko umenga ntituri fier. Ariko ndagomba kwibutsa no musi muri kino gitondo wahamagariwe kwannonsa les vertus du royaume de Dieu. Nta wundi muhamagaro ufise, umuhamagaro ufise no kwerekana Yesu mu buzima bwawe. Sindakubwira ngo no kuvuga ubutumwa, no kwerekana Yesu, soit ukoresheje akarimi kawe canke ukoresheje imibereho yawe. Bantu b'Imana, iki ni kintu ndabikubwiye bamwe muracari bato, ariko uzosaza ufise iyi conclusion mu buzima. Nta kintu kiryoshe nko kumenya yuko quelque part mu buzima bwawe uri kuraserva ubwami bw'Imana. Kandi nimwimvurige n'abakristo bocika bombe botahura iki kintu, bamwe bakorera Imana ahantu hose bari. Mwokwama muza dimanche imiduga mwapakiye, abandi mwafasha amataxi y'abanyabyaha bashasha muzanye mugakiza. Kuko aho hanze abantu barononekaye. Ariko kandi usanga twega abakristo tutaratahura ko twahamagawe pour annoncer. Umuntu amenyekanisha ni wa undi ahora agira publicité eco cash canke akagirira publicité Amstel. Ujya arabivuga na t-shirt yiwe irabivuga, ibintu byose birabivuga, siko? Kuko niko kazi yahawe. Namwe mu bwami bw'Imana akazi mwahawe nako kumenyesha abantu Yesu biciye mu mibereho yanyu canke biciye mu kuvuga kwanyu. Twe tugikizwa, twakijijwe turi abana bo mu gisagara, hama rimwe tukagira isoni kuko ntivyari biharawe nko muri no myaka. Hama rero twaranka ibi Bible binini, twari dufise utu Nouveau Testament. Ka Nouveau Testament kangana na porte-monnaie, ugakubise ngaha mu mufuko nta nawamenya ko gafise. So ugacugenda ahantu ukaguma wumva uracara umujene umenga aracagezweho, kuko à l'époque abantu bose bagenda na Bible. Bakaduha gwarundi runini nka kado, kuko babona muri eglise ugura ka Nouveau Testament ukarusiga muhira kuko nushaka kurutemberana mwibarabara,
surtout rwa rundi rw'ikirundi ruriko ruje nibadukorera indi Bible bazokure kwirya ruje uravyumva ukabona umuntu nyararuzanye hari epoke nyene twaca dukura amajinsi tukambara amatisu hari epoke twaca dusobeka ataninda dufise zo gufata ivyo twasobetse donc buno nyene dukijijwe wabona umenga batugize abapeiza niko vyari bimeze hari ibintu vyaca bihinduka uravyumva mu bintu vyo hanze ariko ibindi tukemera bigahinduka akabible twagumana ka Nouveau Testament nyuma kugira ngo ntagire umuntu abona umuntu afise gwa rutabo vraiment uravyumva ukakagumiza mu mufuko ariko mu nyuma hari ikintu nabonye mu gakiza uyu munsi nashatse kubabwira ko gatoya nagiye mbona uko twakijijwe turafata umurongo turakunda Imana ariko hari ibintu nabonye bishikira abantu bakijijwe bamaze imyaka myinshi mu rushengero birashoboka ko hari nabongira mvugire ibintu byabo bari hano hano mu bantu bakijijwe n'abandi abakuri internet batafise n'amashengero baprefera gusengera muhira abantu bakijijwe hari igihe usanga barashitse ahantu baravangirwa kuko kumbure hari ibintu byinshi biteze ko Imana izobakorera hama ntiyabibakorera narabashinga intahe ingene twe twabohoza amazu narabashinga intahe ingene twasengeye abantu bamwe bakaja gusengera abapfuye nka Deniyama aja gusengera abapfuye yaba mu mamorgue nta numwe yazutse n'ubu nta numwe agisengera uravyumva cyo bati mu muhambe uravyumva so rero hari igihe usanga hari ibintu twagerageje twizeye bitabaye hari profesi baguhaye itakoretse hari ijambo bakubwiye ritabaye ukabona umuntu buhoro buhoro arabaye desu hama ukabona umuriro yari afise agikizwa watakaye amaze 5 mu gakiza yarambiwe tugasha dutangura kubona amamuvuma mashasha rero y'abantu bavangiwe n'ivy'Imana canke babaye manipule n'abakozi b'Imana bakaba desu agaca rero afata ama decision yiyo twatanguye kuza turabona amamuvuma y'abantu basengera muhira n'ubu barahari vraiment bimaze iki kuja mu rushengero aho umuntu yatangura kwipoza ama question ku bintu byose mbe bimaze iki kuja mu rushengero intumwa zari zifise urushengero bikini reka twigumire shamuhira ishengero n'ishengero n'umubiri sikizu reka twigumire muhira ukabona abantu bamwe baravangiwe turafise rero iyindi groupe y'aba jeune bo bari abakobwa barahagurutse ngo bagira batangure ku evangeliza ngo twarahevye ku evangeliza abapagani ngo bo bagira baje ku evangeliza abapagani abo bakobwa nimba bitwa comme G6 bo bavuga ngo bagiye gukorera mu maboîte de nuit niho baja ku evangeliza iciyumviro ucumva wohakwa kumva umengerega twe ntaho dutinya ntaho tutaja naho ikuzimu twoshika tukaja kuvuga y'ubutumwa twogendayo rega na Yesu yaragiye mu kuzimu arabohora abantu ariko rero abo bakobwa uko baja muri G5 mimba ari iyo G6 yabo yevoriwe iva mu kuvangirwa na bamwe badukana ibintu abandi barongogwa nabi amagafa araba amagafa kubera iki kuko usanga abantu iyo bari mu rushengero baragera ahantu ibintu rimwe na rimwe bikababera vya bindi abantu bama bashaka ikintu gishasha twese turashaka ikintu gishasha hari igihe uzubona ikintu gishasha umuntu akivumbuye mu mpuzu hari igihe ikintu gishasha umuntu akivumbura muri coiffure hari igihe ikintu gishasha umuntu akivumbura muri bene ayo mamuvuma narigeze kumva mu minsi hari ishengero gigeze gutangura ndabwira abantu ngo akivyo ntibizobandanye ngo mu mashengero ngo hariho programme ngo ifoko dutangura ishengero ngo ata programme ihari ngo nakare ngo bibiri ivuga ngo ufise zaburi ayivuge ngo ufise indirimbo ngo ayitange ishengero riratangura rero ngo nta programme ihari uwo munsi ufise ijambo wese yararivuga ariko ryari rikiri rito ndabwira umwe mu bamambere b'iryo shengero ariko burya rero uribesha iri shengero ryanyu ni mwamara kuba benshi mugasanga mufise aba prédicateur 30 dimanche organisation izoza muzoshiraho umwe yigisha ivyo bizohera ubu barabihevye ishengero ryarabandanije ubu harimo urutonde kubera iki bantu b'Imana abantu barakeneye ikintu gishasha abantu barashaka ikindi kintu kiri different murambona n'amamuvuma y'abaririmbyi birashoboka ko bamwe bashobora kuba muri ko murananyumva canke muzonyumva amamuvuma y'abaririmbyi araza gatangura bakumva ko bashaka gukora ikindi kintu ariko kidasa n'ivy'ishengero bakumva ko bashaka gukora ikindi kintu gishasha cyo kuvuga ubutumwa ariko kikanyegeza Yesu kikawusha Yesu wakagenda muri iyo concert ugasanga abakoze ibintu ugasanga nta Yesu uri kurumva ntibiri motive no kugaragaza Yesu ukabona umenga Yesu ni ikintu cyo kunyegeza Satana akatubwira ngo ni strategy shasha ngo yo kuvuga ubutumwa tunyegeje Yesu come on ugasanga rero bene ivyo bikunda gushika mu bantu bari jeune nibo batangura utuntu dushasha ariko reka mbwira umuntu wese ariko aranyumviza ari mu kino kibanza ikintu cyose uzotangura n'ikintu cyose uzokora ukijijwe kikaba kidafise intumbero yo kumenyekanisha ubwiza bw'iyaguhamagaye
ngenda kubwire ngo kirapfuye, nta kazoza gifise kandi nta n'umugisha gifise, kuko twahamagawe kugira ngo twanonse, twahamagawe kugira ngo tumwerekane. Dushobora kugira strategie iri different, ariko kandi strategie ariyo yose igomba kuba iri motive no kwereka abantu ico twaronse c'ibihe bidashira, kitadeseva, kidahera, kidacuya, kitabora, kibaho ibihe bidashira. Ico nico twahamagariwe, peu importe aho ugiye kubikorera, haba muri prison canke haba muri boîte de nuit. Ushobora no gushika no muri boîte de nuit, yes, je nta problème, ariko ntujanwe n'akaamvi ko gutera akagere za ndirimbo no kuburudika muri rya monde, kuko ivyifuzo vy'isi bitaraguheramo. Ugomba gusuzuma motivation yawe nikiye kigutuma ushaka gukora ivyo uriko urakora, nikiye kiriko kiragusunika gukora ico kintu. Kuko abantu b'Imana, ni wabaho utariko urashitsa iki twahamagariwe, ubuzima bwawe buzobiha. Inzu bubatse ikabura abapangayi itangura kumera nabi. Burya inzu niyo kubamwo abantu, iyo itabamwo abantu irononekara. Imodoka nziza uguze ukayigumiza hajya muri parking, ivumbi rirayaza ko ikabiga iporoporo, amapine agatoboka, ibintu bigatangura kuziba kuko nihema. Ntushobora gufata ikintu cakorewe ikintu ngo ukibuze gukora ico cakorewe, ntibishoboka. Namwebwe mwahamagariwe kwerekana ubwiza bw'ubwami bw'Imana, ntimushobora kuzogira ubuzima mutanonse ubwiza bw'Imana, ntimuzoshobora kugira ubuzima buryoshe. Ubuzima buryoshe ntiburi mu mamode, ntiburi mu bintu. Ubuzima buryoshe buri mu kuba turiho ku bwa Kristo vure. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Imana ishimwe. Iki kintu rero ndagomba ucibaze ko ku buzima bwawe nikihe ubuzima bwawe buriko buradandaza, nikihe uri kurerekana, nikihe uri kurashira habona. Ubuzima bwawe buravuga Kristo, ubuzima bwawe buramugaragaza. Paulo aravuze ijambo ryiza mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 18. Ubwo igice ca mbere ku murongo wa 18 yavuze ikintu ngo ubutumwa bw'umusaraba n'ubusazi kubahona, ariko kubakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Bantu b'Imana, ngenda babwire ngo ubutumwa bwiza n'ubusazi, sivyo? Rero hari igihe tugerageza kuranda sympathique ivyo Yesu yamaze kuranda antipathique. Nta buryo na bumwe tuzobereka ivy'Imana, uravyumva, mu buryo buri sympathique biri acceptable n'abapagani. Reka ndakubwire ivya Yesu bizokwamara ubusazi kubahona, bizokwamara ubuzima kuba ariko barakizwa. Nta muzu nimwe twokwambika ubutumwa bwiza ngo ubutumwa bube sympathique. Iyo ushatse kugira ubutumwa bwiza ngo bube sympathique bukundwe n'abapagani, ntushobora kugira iyo ntumbero utaguye muri compromis, utaguye mu kuvanga. Paulo arabivuze neza mu Bikorinto, aravuga ngo kubapfa turanuka, ariko kubagira ubuzima tubamotera neza. Mu yandi majambo, aba bantu barerekanye yuko ivy'Imana ntibishobora kuba sympathique. Rero reka kugira amarencontre yo kubigira sempa, kuko Imana ntiyabigize sempa. Birivuga ngo bamwe barondeye ubwenge mu gakiza, abandi barondeye ibitangaza, abandi bagize gute, ngo ariko Imana yashimye gukirisha amahanga ubusazi n'ubupfu. Bisobanura ngo ibidafisa ibibishe ibiri antipathique nivyo Imana yashimye gukirizamo abantu, kugira ngo abantu bakizwe kubwo guhishurirwa Kristo, ariko apana ku bwa activite ziryoshe. Hari igihe uzamuvise ngo abantu bavuze ngo pastor agahaguruka ngaho imbere akavuga ngo abarivyi ngo n'umunsi ngo baturimba indirimbo ngo zitekereze ngo niba biryoshe, ngo dushaka ngo ni mu biryoshe gato. Oya, si ibintu byo kubiryosha. Ngaha ntitwahamagariwe kuryosha ibintu, ngaha anya ntitwahamagariwe kugira ngo ibintu biryoshe, si animation, si muri boîte. Ivy'Imana bibamo uburongozi bwayo, kandi abavyakirana ababihishurirwa, ariko ntushobora kuvyabia iyindi mpuzu ngo bibe sympathique. Uravyumva sans toutefois kubidiriwa. Rero unyemerere ndangize mvuga ngo ico je na wewe twahamagariwe nk'ishengero, twahamagariwe kwamamaza, kwerekana ubwiza bw'Iyaduhamagaye. Iki nico kiryosha ubuzima bwanje, nico kizoryosha ubuzima bwawe. Iyi mission ukayiyekartako canke ukaba utari kurayishitsa, urabihiwe. Bamwe mwibaza ngo muzoryoherwa mwaronse akazi, abandi mukibaza ngo muzoryoherwa muronse umugabo, abandi mukibaza ngo muzoryoherwa muronse promotion. Aho ngenda kuvuga ngo nta kintu na kimwe kihari coryosha ubuzima bwawe nko kuba mu kibanza Imana yaguhamagariyemo, nko gushitsa ico Imana yahamagariye ubuzima bwawe,
nko gupermeta ko Imana igaragara mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubwo nibwo buryo bwonyene ubuzima bwacu buzogira gute? Buzosayangana. Haleluya. Amen. Ndashaka uhaguruke imbere yuko dusenga mvuge kino kintu. Nahejeje. Murashobora guhaguruka. Haleluya. Yesu ashimwe. Haguruka usayangane kuko umuco wawe wagize gute? Washitse, hageze. Haleluya. Uburyo bwanje bwo gusayangana ni gihe ntahura kino kintu nkavuga ngo Mana, uburyo bwonyene reka ndababwira. Ni bande bibaza ko inyenyeri yosayangana mugiye mukayambarika costume? Nta kintu wokwambika inyenyeri ngo isayangane kiretse icyo Imana yayambitse. Na wewe nta kintu na kimwe twogukorera ngo ubuzima bwawe busayangane kiretse gusa icyo Imana yakugize. Ibidutera gusayangana no kubibitangaza no gushitsa umugambi w'Imana, Imana yabiteretse mu buzima bwacu. Ariko ndashaka kwinterpera umuntu wese ari hano hantu, uri muri voyage, uri muri vacances, uri umunyeshuri azosubira ku ishuri. Ndagomba igihe cyose mu buzima bwawe wipoze question yitwa gutya canka uri muhira. Eske ubuzima bwanje hari ikintu cerekana ubwami bw'Imana muri jewe? Eske ndavehicula ivyimviro vy'Imana? Eske ndakonduiza uravyumva plan y'Imana na projet y'Imana? Eske ndavuga ivyizegwa biri mu ijambo ry'Imana? Eske ibi bintu bitahari, ibi bintu hatari ko bimeze, birashoboka ko ubuzima bwawe butagiye kuryoha. Nico gerageza kuburyosha uzobone mu mwanya muto yuko kitaguhagije conyene. Nico gituma navuze ngo iyi ni saison yawe yo gusayangana. Ni gute usayangana? Imana yaramaze kubikora, yaramaze kurasira umuco wayo. Ariko kandi reka aho uri hose ivyo Imana yashize mu buzima bwawe bitangure guserva abandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Uyu ni umuhamagaro twese twahamagariwe, ni umuhamagaro w'ishengero, kwanonsa, kugaragaza. Swat urimo canke nturimwo. Ariko nimba atawurimwo birakorohera kwitora no kwibona. Ndashaka ngo uyu munsi ufate decision uti aho ndi hose ubwami bw'Imana bugomba kuba annonce no kugaragaza mu buzima bwanje. Imana igukize complexe kuko ushobora kubukorana n'abategetsi bakomeye. Ntutinye nabo kubemerera ko Yesu amenyekana. Kuko naho bakomeye ariko Yesu arusha abagabo bose gukomera. Kandi ku iherezo nabone baramukeneye. Umunsi uzotangura gusayangana uzogenda ubona abantu baza kota ku muriro wawe, niho uzomenya combien Yesu yarakenewe muri communauté yawe canke kuri lieu de travail yawe. Haleluya. Iki nico twita uravyumva gusayangana. Hari inyenyeri zaka mu kirere ukabona katse, mwese mukakabona aho muri. Uravyumva ijambo ry'Imana rivuga ngo yatugize nk'inzu iri ku musozi, yatugize itara ntibarishira munsi ngo y'igitanda, itara barishira hejuru ngo rimurike. Wowe uri itara muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo wowe uri itara muri kino gitondo, ugomba gusayangana, ugomba kwatsa, ugomba gutuma obscurite ihunga. Bamwe murasenga ngo Mana kura umwiza umwikuje. Imana ntigiye kuwukura, ariko wowe sayangana umwiza uraza kuzima. Iyo wakije itara ntusengera umwiza ngo uhunge, itara ryonye n'umuco wajya urirukana umwiza. Nawe uri itara ryazimye, kiri gitondo cawe cyo kwaka, kugira ngo muri uko kwaka kwawe urabe ivy'Imana igiye kudeclenche, urabe ivy'Imana igiye gukora, urabe ivy'Imana igiye guhindura, urabe ivy'Imana igiye kuzana, ugiye ivy'Imana igiye gukemura. Kuko utagize isoni yo kumvuga mu bantu, nande sinzogira isoni zo kugushingira intahe. Niwe adushingira intahe, niwe aduza ihembe ryawe, niwe aduza ihema ryawe, niwe ashira hejuru ibendera ryawe, niwe ashira hejuru umunara wawe, niwe ashira hejuru izina ryawe, niwe ashira hejuru ibikorwa vyawe, niwe ashira hejuru umwana w'umuntu. Ariko wowe cusabwe gusa ntugire isoni zo kugaragaza ivyiwe. Haleluya. Ndashaka ko ndi ku kazi ubuzima bwanje bwa nonse.
hariho abantu usanga bafise ama-humeur mabi, hariho abantu usanga bafise inyishumbi, hariho abantu usanga bashwimura abantu, hariho abantu usanga abantu babazi nabi. Ariko ndakubwiye ngo muntu w'Imana, iyi ni saison yawe yo guhindura, kugira ngo kuri kwa kwizera ufise wongere kw'ingeso kandi wongere k'ubwenge. Ibi byose uko ari bibiri bizogufasha kwamamaza no gutuma ubwami bw'Imana bwaguka muri environnement yawe. Ni twebwe dutukisha izina ry'Imana mu bikorwa byacu no mu nyifato zacu no mu buryo tubayeho. Ariko kandi birashoboka yuko twemerera Imana ati Imana reka ubuzima bwanje busayangane, ndemeye guhagarara ku birenge byanje, Mana atsa ubuzima bwanje, reka ubuzima bwanje busayangane. Iki ni igihe cyo kwemera changement igomba gufata ikibanza mu buzima bwanje. Iki ni igihe canje cyo kwemera gutsindwa n'ico Imana ivuga. Haleluya, 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 haleluya. Urashobora kuduza amaboko yawe uhagaze mu ntebe yawe. Haleluya. Tugiye gusenga muri kino gitondo. Haleluya. Ndagomba dufata umwanya wo gusenga, ndagomba fata umwanya wo guhamagara Imana ku buzima bwawe. Yaraguhamagaye kugira ngo wanonse. Haleluya. Aho uri hose urashobora kwanonsa. Nimba uri umu electricien urashobora kwanonsa. Ushitse aho ugiye gukora ugatanga amahoro mu nzu. Haleluya. Icuri cyo cyose hari ico Imana yashize mu buzima bwawe. Hari igihe duhamagara ivy'Imana nk'ibiri hanze, biri ndani muri twebwe, ntibiri hanze, ariko biri ndani muri twebwe. Ariko uvuga uti Imana, iyi ni saison yanje yo gusayangana. Haleluya. Iyi ni saison yanje yo gusayangana. Iyi ni saison yanje yo kubriya. Iyi ni saison yanje yo kumurika. Ivyakubujije kuguruka no gusayangana byose ndagomba kubisambura mu izina rya Yesu Kristo. N'amadeception mu buzima bwawe, nibikomere byo mu buzima bwawe, ni kahise kawe kabi, ni vyakubabaje, ni vyaguhemukiye, byarakubujije guhaguruka ngo usayangane. Ni kibazo cyo muri mariage yawe carakwetufye, kiratuma ivyawe binyegezwa. Ariko ndavuze ngo ikintu cyose kiri hejuru yawe kigomba kukuvako mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kikubuza guhema no kugaragara kigomba kuhava mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ari igicu kikubujije gusayangana, ico gicu kigomba kuhava mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu ari ngaha avuga ngo iyi ni saison yanje, ndavyumva, ndagomba kongera ku kwizera kwanje. Ibi byose byagiye kuvuga, ndasavye uwo muntu aze ngaha imbere ku buryo bw'umwihariko. Ndibaza ko hari umuntu agomba gusengerwa, akeneye izindi nkomezi. Ijambo ryatubwiye ngo yaduhaye ububasha bukontribua, yaduhaye ububasha. Hari ibyo udashobora ariko wagiye kugushoboza mu buzima bwawe. Uze hano hano imbere, ndagomba gusengera umuntu avuga ati ni saison yanje, ndayumva ko ari saison yanje. Ushobora kuba umeze nka Eliya ukavuga ngo ndumva igihinda, ukavuga ngo iyi ni saison yanje. Ndagomba uze hano hano imbere, kuko nande ndemera yuko ari saison yawe. Uhaguruke kugira ngo umurike, uhaguruke kugira ngo umurike. Hariho action ugomba gukora, hariho action uhamagariye gukora, hariho action uhamagariye gufata, hariho action uhamagariwe, hariho action uhamagariwe. Turanse kuguma aho hantu, turanse kugarukira aho hantu, turanse ko ugaranirwa aho hantu. N'igihe cyawe cyo gusayangana. Yaragutoranije, yarakwigaruriye kugira ngo wanonse les vertus de son royaume. Ariko environnement mubayemwo yaragerageje kukugarana. Satani yaragerageje kugupfuvya, Satani yaragerageje kukugarana kugira ngo ntusohoke, kugira ngo ntugaragare. Ariko kandi haguruka usayangane, haguruka usayangane. Ndavuze ngo haguruka usayangane. Ivyiza biri muri wowe, umaze igihe ubisengera nk'ibiri hanze, ariko ntibiri hanze. Ivyiza biri muri wewe. Shindele-ko, tiele-blo, shendele-ko, tele-blo, sendele-ko. Lindele-ko, tele-blo, shetele-ko, tiele-blo. Lendele-ko, tele-blo, shetele-ko, tiele-blo. Ntabwo ishobora kugukontena, ntabwo ishobora kugukontrola. Nk'uko imva itashoboye kumufata, niko nawe atagishobora kugufata. Kubera ya mpwemu yamuzura mu bapfuye, niyikorera mu ishengero. Hariho ubushobozi bushobora kugushoboza gutambukira mu ngeso nziza. Hariho ubushobozi bushobora kugufasha gutambukira mu bwenge bw'Imana. Hariho ubushobozi bushobora kugufasha gutambukira mu rukundo rwa bene data. Hariho ubushobozi bushobora kugufasha gutambukira mu rukundo. Hariho ubushobozi bugiye kugufasha gutambukira mu kugira neza. Hariho ubushobozi, ndabivuze muri kino gitondo, byose bihagaze kuri we, byose bihagaze kuri we. Nico gituma ari wagutumye aravuga ngo haguruka.
usayangana. Ubushobozi bwiwe buzogushoboza kwihangana. Ubushobozi bwiwe buzogushoboza kugira neza. Ubushobozi bwiwe buzogushoboza kugirira neza abatari bakwiye kugirirwa neza mu maso hawe. Ubushobozi bwiwe buzogushoboza kugirira neza abagoye n'abagoramye. Ubushobozi bwiwe nibwo bugushoboza. Il a déployé sa puissance afin de nous rendre capables. Niwe gushoboza gukunda umugore agoye gukunda. Niwe gushoboza gukunda ujya mugabo wawe umenga arananiranye yakunaniye gukunda. Hari ubushobozi yatanze budushoboza gukora igikenewe cyose. Hari ubushobozi buzogushoboza kwihanganira umwana wawe yakugoye ukamwamira ivyamwa vyiza. Erega nawe siwe, erega nawe kumbure yararengewe, ariko hari ubushobozi buzogushoboza kumubera ikindi kintu atazokumva yatawe, ariko azokumva urukundo rwawe. Ubwo bushobozi burahari, bwarahawe ishengero. Hariho ubushobozi buzogushoboza kumvira sobuja agoye avuga nabi. Iyo avuze akwibutsa abagukengereye, akwibutsa abagucinyije. Ariko muri kino gitondo nakubwiye ngo ntuve muri ako kazi, ariko hari ubushobozi bugiye kugushoboza muri ako kazi nyene. Hari ubushobozi bugiye kugushoboza kuhagarara ujya kugora ukamwamira ivyamwa vyiza, akamenya Imana itaboneka biciye muri wowe uboneka. Chandelle côte le blanc, chandelle côte le blanc, lendele côte le blanc. Ndagomba umuriro w'amasengesho hano hantu. Ndagomba umuriro w'amasengesho hano hantu. Ndagomba umuriro w'amasengesho hano hantu. Niwe yatsa ubuzima bwacu. Haleluya. Ndagomba ko akanwa kose kuguruka hano hantu. Oh, ndagomba ko ugurura akanwa kawe ukamuhamagara. Haleluya. Ukamuhamagara, ukamuhamagara, ukamuhamagara. Arahara, arashobora guhindura ibyawe, arashobora gukora ibindi. Ntiwemere wahamagariwe gusayangana umeze nk'inyenyeri. Ntushobora gushigwa muri tiroir, washizwe ku bicu, washizwe mu kirere. Ntushobora kunyegezwa, ntushobora kwemera iyo condition, ntushobora kwemera iyo position, ntushobora kwemera iyo place. Ariko ikibanza cawe kiri ahantu hashizwe hejuru. Yaguhamagaye izobikora. Haleluya, haleluya. Fata ukuboko kuwo muhagararanye musenge. Haleluya. Fata ukuboko kuwo muhagararanye musenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Umuco wawe urashitse, umuco wawe uraje. Haleluya. Umuco wawe urashitse, umuco wawe uraje. Haleluya. Haleluya. Umuco wawe urashitse, umuco wawe uraje. Ndakubwiye ngo umuco wawe urashitse kandi umuco wawe uraje. Haleluya. Nta gishobora kuguhagarika, nta gishobora kukubuza. Haleluya. Umuco wawe uraje, umuco wawe urarashe. Haleluya. Kuko ni waguhagurutsa, ni wagushoboza guhagarara ku maguru yawe. Niwe yatsa ubuzima bwawe, niwe amurika mu buzima bwawe. Nta excuse ihari, yaratanze ububasha. Ndavuze ngo muri kino gitondo hari ubushobozi bwiwe ku ishengero ryiwe kugira ngo adushoboze kuba muri mission, adushoboze guhagarara muri mission. Ntiyaduhamagaye gutyo gusa imbokoboko, ariko yaduhamagaye yatanze ibyankenerwa byose, ibyankenerwa byose mu izina rya Yesu Kristo. Shiketele blo chandele koti ala. Subira muti mwami Yesu. Katwese dusubire mu hamwe uti mwami Yesu. Muri kino gitondo ndibutse ko wampamagaye kugira ngo nerekane ubwiza bwawe. Ubwiza bwawe buba muri jewe, ntiburi hanze yanje. Hari ico washize mu buzima bwanje ugomba ko kigaragara hanze. Muri kino gitondo ndahagurutse kugira ngo nsayangane,
kugira ngo nsayangane, ndanse kunyegezwa nk'uko umugeni atanyegezwa ku munsi w'ubukwe, niko nanje ntazokwemera kunyegezwa, kuko wanyambitse ubwiza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasambuye ikintu cyose muri jewe canke hanze yanje kimbuza kuba ico Imana yampamagariye kuba. Wanshizemo ubwiza, ndagomba ko buseruka, ndagomba ko busohoka. Ibindi byose Satani wagerageje kugaragaza mu buzima bwanjye bitandukanye n'ubwo bwami, ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Muri kino gitondo ndibutse ko wampamagaye, narakwizeye, ariko hejuru y'ukwizera ndemeye kongera kw'ingeso nziza, ndemeye kongera k'ubwenge. Ivyo ni wowe ubikora muri jewe Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose kimeze nk'akaburi Satani yanshizemo, nkabaho mbabaye, nkabaho muri frustration, nkabaho ndambiwe, nkabaho numva ntaguwe neza, nkabaho numva umenga hari ico mbuze, muri kino gitondo ndakiriye ubuntu bwawe, ndakiriye ubushobozi bwawe, bwa bushobozi bwazura Yesu. Ndibukijwe ko bukorera muri jewe, kubw'ivyo ndakiriye ubushobozi bwose bukenewe kugira ngo ubuzima bwanje butambukire mu cyo Imana yabuhamagariye. Kubw'ivyo nzotambukana nawe, nzojana nawe, nzogukorera, nzokwerekana, unkure mu isoni ryo kukwerekana, unkure mu isoni zo kukuvuga, kuko uri impamvu yanje yo kubaho. Ni wowe mpamvu, ni wowe ntumbero, ni wowe nyungu yanje, ni wowe munezero wanje, ni wowe mahoro yanje, ni wowe nkomezi yanje, ni wowe bwigobeko bwanje, ni wowe buhungiro bwanje. Nzokwamamaza, nzokwerekana mu myaka yanje yo kubaho, mu byo nkora byose Mana unshoboze kutakunyegeza. Mu byo nkora byose Mana unshoboze kutagushira hanze, ariko urimo ujemo Mana. Mana ndahezaga ishengero ryawe muri kino gitondo, kuko Mana tudashobora kubaho Mana tutabereye ico waduhamagara Mana, kuko tudashobora kubaho Mana tukunyegeje, kandi waduhamagaye Mana kugira ngo twerekane ubwiza bwawe. Erega wowe ntunyegezwa, erega wowe ntuteye isoni, erega wowe naho umenga mwami wanje ntugezweho, erega naho umenga wowe nturi moderne, ariko kandi uri uw'ibihe bidashira. Ibyawe naho umenga birashaje, biracafise ubushobozi bwo gukiza no kubohora. Wowe ntutituka, wowe ntucuya, wowe ntutagaza agaciro, wowe ntubora, wowe uri umwami w'ubwiza. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Seigneur de gloire. Ni gute twokunyegeza mu byo dukora, ni gute twokunyegeza iyo turoye, mbega iyo tukunyegeje twerekana ikima. Ko tutanga kwerekana impuzu yacu, canke kofi ushasha, canke isakoshi ishasha, canke Mana umwambaro mushasha, ko tudafise isoni zo kuvyerekana. Ni gute Mana ishengero wiguriye, apana ni wariguze na kashe, wariguze n'amaraso yawe, ni gute ryo kunyegeza, ni gute ryo ukora ibintu bikakunyegeza, ni gute rishaka kwikawusha, ni gute rigukamufra, ni gute rigushira munsi ya tapi, igihe data yagushize hejuru y'ikintu cose akavuga ngo icara iburyo bwanje kugeza ngo abansi bawe ndabagize indava y'ibirenge vyawe, akwicarika iburyo, aguhisa rutayandi mazina yose, ategeka ibintu byose kuja munsi yawe. Turi bande twokunyegeza Mana?
Nikiye kizungu caduteye kidutera kukunyegeza Mana. Twerekana iki? Qu'est-ce qu'on a à donner au monde si ce n'est que toi, Seigneur? Mana utubabarire kweli. Tubabarire Mana. Utubabarire Mana. Abantu bariko barapfa, abantu bariko barahona hirya no hino. Ku munsi twumva ama-accident, ku munsi twumva ama-crise cardiaque, ku munsi twumva abantu bagwa ku mabarabara. Twumva abajene bagwa ku mabarabara. Twumva bamwe basa nka twebwe bagwa ku mabarabara, ariko batamenya ubwami, batamenya umwami ahambaye. Kuko Mana turabanyagisagara, tugomba kuviva ubukristo buri moderne, aho tudashaka kugora abantu n'ivya Yesu. Turi bande Mana, turi mu biki vraiment? À quoi on joue? Qu'est-ce qu'on représente? Mpemu yerakura confusion mu ishengero ryawe Mana. Mpemu yerakura confusion mu ishengero ryawe Mana. Mpemu yerakura mu confusion mu ishengero ryawe Mana. Mpemu yerakura confusion mu bantu bawe. Kura confusion mu bantu bawe. Kura confusion mu bantu bawe. Kura légèreté mu bantu bawe. Oh, kura légèreté mu bantu bawe. Kura Mana gufata iminenegwe mu bantu bawe. Oh Mana dukure mu ico kizungu kibi kiri contre-productif. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Washaka kumudugiriza ibyo biganza byawe, nta kindi turi hatari kugira ngo tumwadore. Ubuzima bwacu buri kugira ngo dushobore kumwadora. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour ta gloire, Seigneur. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Seigneur, tu es ma Nous sommes là pour te louer, Yahweh. Seigneur, oh, juste pour t'adorer, Seigneur. Juste pour t'adorer, Seigneur. Yahweh.